abavyeyi biwe twashoboye kuyagisha bashoboye kutubwira neza yuko iyo ngwara iyobeye cyane ndetse bo batarashobora gusobanukirwa uburyo uwo mwana ariko aragwaramo, ndetse abavyeyi buzuye amarira ndetse n'agahinda kenshi kagiye gatandukanye. Tubibutse neza yuko uyu mwana Rebeka afise papa wiwe ariko mama wiwe akaba atashoboye kuba hafi yiwe canke atashoboye gukurira hafi y'umuvyeyi wiwe mama wiwe. Rebeka akaba ari umwana w'umukobwa asanzwe arezwe na papa wiwe. Bamwe mu babanyi bashoboye kubona ubugwayi bw'uno mwana nibo bariko barafasha papa wiwe kugira ngo bashobore gukurikirana uwo mwana w'umwigeme, na cyane cyane yuko umwana w'umwigeme usanga bitoroshe yuko ushobora kumugwaza mu bitaro uri umuntu w'umushinga ntaye. Naho umuryamika ngaho gato. Mambo. Nasikia usingizi. Rebeka. N'umubabaro udasanzwe ndetse ni n'uburibwe budasanzwe ku muvyeyi ashobora kuba yaravyaye. Nivyo ushobora kuba uri mu bihe vyiza cyangwa ushobora kuba uri mu bihe biteye igomwe, ariko ntiwiyibagize neza yuko inosi hari abantu benshi bababaye ndetse hari abantu benshi bafise uburibwe. Bavuga ati fasha nawe warafashijwe kuko aho ugeze ni kubera ko hari abandi bashoboye kubigiramwo uruhara kugira ngo ushobore kuba uri icurici uyu munsi canke ushobore kuba ufise ibyo ufise uyu munsi. Sabaut Media TV, Ihuriro TV, turi kumwe twese twashoboye kugira ico dukora kugira ngo dushobore gutanga ubufasha bwo kumenyesha amakungu abarundikazi aba diaspora bari hirya no hino kugira ngo bagire ico bakoze mu gukiza amagara ya kino kibondo Rebeka, kubera ko aho ubona yuko ageze aho umwasi ashaka. Rebeka amaze kuvurirwa ku bitaro byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, ariko inyishu bagiye baramuha hose nuko abaganga bashoboye kunanirwa bamurungika mu bihugu byo hanze kwivurizayo, ariko umuryango wiwe ntiwishoboye ndetse umuryango wiwe uri mu buzima bugiye bubayabaye. Aho twashoboye kuyaga n'umwe mu bavyeyi ba Rebeka batwiganira ubuzima babayemo, aho bakubwira ati n'imisi 2 irashobora guhera tudafunguye ndetse n'itatu n'itanu igahera ataco turonse dushira ku munwa, turonse tugashimira Imana ariko tubuze tukiubika umukanda mu nda kugira ngo tubone yuko imisi ukwezi ndetse n'imyaka yo biregeye imbere. N'umuryango utishoboye ubaye mu buzima bubi cyane, ariko kumwe namwe cyangwa kumwe n'Imana nta kidashobora guhinduka, kubera ko uyu munsi ushobora kuvyama ukenye ejo kavyuka Imana yaguhinduriye amateka y'ubuzima. Suru muterure kandi. Bakunzi bacu mudukurikirana, uyu n'umwanya wawe kugira ngo ushobore kwandikisha mu gitabo cy'ijuru, ushobora gufasha kugarura ubuzima bw'uno mwana kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo uzugira ico wirata imbere y'Imana. Agwaye ikivyimba
nk'uko muriko murabibona ku mutima. Ni umwana w'umukobwa ababaye cyane. Ubuzima bwiwe muri no minsi ni kuboroga, ni gutaka atagira uwo atakira. Umwana ararira, abavyeyi bakarira, abagwaza bakarira, ndetse nabo bagwaranye ku bitaro nabo nyene bagaturikisha bakarira, kubera ko babona neza yuko atabundi buhungiro canke ubundi bufasha bashobora kuronka. Uyu mwana w'umwigeme bakaba bamwandikiye igipimo kingana n'amafaranga umuriyoni kugira ngo bashobore kumukorera urupapuro rushobora kumushikana mu bihugu byo hanze kwivurizayo. Rebeka akaba akeneye ubufasha, akaba atabaza kugira ngo umugira neza wese ashobora kuvyumva canke ashobora kumva kano kamo agira ico akoze kubwiwe. Yongera natabaza na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wo kugira ngo bashobore kugira ico bakoze kuri kino kibondo, ndetse akaba natabaza n'abandi bagira neza bose, yaba umurundi canke umunyamahanga ashoboye kumva rino jwi rimutabariza ashobore kugira ico akoze. Sabaut Media turinga kugira ngo dushobore kugira ico dukoze kuri uno mwana. Ubufasha bwa mbere twatanze ni gutabariza uno mwana. Wowe rero ufise ico ushobora gukora canke ico ushobora gufasha, nibaza yuko woraba nimero iri kiraca kuri video kugira ngo tukwereke uburyo ushobora kuronkamwo kino kibondo canke ushobora gutemberera kino kibondo canke ushobora agufasha kino kibondo mu buryo bw'amafaranga, haba nimero de compte canke nimero ya Rimikash canke Ecocash kugira ngo dushobore kugarura ano magara ya kino kibondo. Erega twese twaravyaye ariko ntituzi abazoturerera, twese tumeze neza ariko ntituzi ejo aho bukera uko tuzovyuka tumeze. Abavyeyi bibo bafise impungenge neza yuko uyu mwana ashobora kwitaba Imana mu gihe hatoboneka bagira neza bashobora kumufasha, kubera ko kino kivyimba kiragera igihe kikabora ndetse agatangura gukorokamwo amashira, ndetse ukabona neza yuko umwana ageze aho umwansi ashaka ati kindi naco impwemu haragera igihe zidashobora gusohoka kubera ububabare n'uburibwe umwana afise, kubera ko ikivyimba cafatiye ahantu habi. Abavyeyi bo bakaba baramaze kumva neza yuko uwo mwana wabo atazoshobora gukira mu gihe hatoboneka bagira neza bashobora kumufasha mu maguru masha kugira ngo ashobore kuja kwivuriza mu bihugu byo hanze. Amafaranga akenewe akaba ari amafaranga ashika umuriyoni kugira ngo bashobore kumukorera igipimo ca nyuma, ndetse bongere banamwandikire urupapuro rumuha uburenganzira bwo kujana umugwayi wiwe kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Bashobore no kunamubwira igihugu cyangwa bashobore kumurungika kimwe mu gihugu bashobora kubona yuko umwana yovurirwamo bikagenda neza. Operasiyo zarakozwe ndetse ubuhinga bw'abaganga bwinshi bwarakozwe, ariko umwana ntiyashoboye kuronka amahirwe iyo koroherwa. Gushika uwo mwanya tuvugana umwana akaba adashobora gufungura. Ubuzima bayemo ni gukoma induru, ni kurira, ni gutabaza, aho ubona neza yuko ushitse mu bitaro wakigwa n'akabonge kenshi ndetse usohoka amosozi yakurenze. Tukimara gushikayo nkuko muri ko murabibona kuri ako ka video aho twashoboye gushikayo kugira ngo turemeshe no muryango, yabaye amarira ndetse ababanyi bararira,
abagwaza bakarira, abavyeyi bakarira, umwana nawe nibwo buzima bwiwe bivanye n'uburibwe asanzwe afise. Nshuti mukundwa uriko uradukurikirana, nibaze neza yuko ino video atari yo kwirengagiza. Ico dugusaba ni kuyisangiza abandi ndetse ugasabira ubufasha buno mwana. Ubwoba rero akaba ari bwinshi cyane ku bavyeyi biwe bavuga ati ahari nze habura umuriyoni w'igipimo, mbega hazohava haboneka amafaranga yo kuja kwivuriza mu bihugu vyo hanze. Ariko Imana ikora ivyayo kandi inzira z'Imana zirenga igihumbi. Abakunzi badukurikirana, abarundikazi bagifise umutima w'ubuntu, umutima w'ubufasha, abavyeyi mwavyaye mugaheka, nibaza neza yuko mushobora kugira ico mufashije kugira ngo kino kibondo Rebeka Munyererando ashobore gufata urugendo aje kwivuza, kumbure niyakira ni bimwe Imana izobandikako nk'igitsibo cyo kugororoka. Sabaut Media iri kumwe na Ihuriro TV, reka dushimire wewe wese wakurikiranye ino video, ugiye kuyisangiza abandi ndetse ugiye kugira ico ushobora gukora kugira ngo kino kibondo tukigarurire ubuzima bwacu. Abasanzi aho bari hose basengere kino kibondo kugira ngo dushobore kugarukana ubugingo bw'uno mwana akiri muto cyane. Munyererando Rebeka ashobora kubaho kubgawe, ashobora kubaho ku ntererano yawe, ashobora kubaho ku isengesho ryawe, ndetse ashobora kubaho bivanye nuko wewe washatse yuko buno buzima bw'uno mwana bubaho. Erega ni Burundi bw'ejo, aba nibo bazosigarana igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Fasha nawe warafashijwe, kuko aho ugeze nuko hari abandi benshi bakoze ibishoboka byose kugira ngo ushobore kugeza ku rugezo ugeze ko. Twagiye dusaba diaspora y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kugira ngo igire icikoze kugira ngo uno mwana ashobore kuja kuvugwa. MC Ivan mutima wa Burundi, Sabaut Media TV na Ihuriro TV nitwe twagize uruhara kugira ngo dushobore kubashikiriza ano makuru ataryoshe ariko y'ubutabazi. Merci beaucoup kuri wowe wamaze gukora subscribe, merci beaucoup akuri wowe uzaho kugira ico ukoze kuko uno mwana Imana ibahezagire cyane.